Mubono we d'ailleurs. Yamaze kunyonora mutoyi wanje. Promesse ndakubanza. Ibyo ryo mvuga ngo naka ngo yamaze kunyonona. Aha nararureka yo kushatse kuvuga. Umeze neza. Ariko mana, ugeze urananga zafofu. Mama siga mu rugo nk'umwana nk'imfura. Hama wewe ucunanira mama atani ngendo atani ukwezi arakwiza. Bizogenda gute? Nuwa twarinda bizogenda gute? Bizavuga ikintu cyambere. Jewe sina kunaniye nuko gusa wewe ushaka kwinjira mu buzima bw'umuntu sinzi nimba uri mama ntari karakwinjirira fori karagerageze kuguhanura nka mwene wabo sibyo ndakubwira uzovyibuka uzovyishura ubwo ati iyo menya nahise ndakubwira uko sikumanura ni kungendako kunkontrola mama akora iki mama reka ibi umviriza sindi umwana muto urabyumva sinzi ngene nokwita uri mama uri papa uri inde rero nguri mukuru wanje siga ko je ndayiguha indero kuko ubu je bingeze ahantu ushaka ndayiguhe promesse rek mana umwana ashaka gukubita umwana yamutanze mu nda promesse rek promesse mana we we Hello les fans do INYISHU media kuri miko mukubona nasi behind camera mukumwe na Benisha. So guys umudandazi muramuzi mitwa Fofo abadukurikirana abakunzi ba INYISHU media muramumenyera avuga ati yuko reka ararondera ihaki ya mwene wabo kugira ante mwene wabo bareke kwinjira mu ngesombi bigamika aguma mwigisha. So Fofo ndamukiza abakunzi ba INYISHU media. Hello. Okay, so Fofo no musino bisumuhamagara wona isi ufise ishavu ufise agahinda wandondereye ikindi biki ujya mwene wanyu yasubire zangeso cyangwa kingi yasubire Pito Mika yasubire byabenda gumakora nibiki Mika bisanzwe nice ubu unya nje nko gusaba conseil kuko ubu unya bisa nkuko ndushe narushe ubu hoho sibijya bya mbere ubageze ku yindi level ku buryo ngira ngo sinzi ubu nyimba naje ndakubwira yuko ataha bukeye ubu n'indwi yose irahera ntazaho umwana ari nkabona kandi aragarutse ntazi yavuye ariko mana we mu bisanzwe ati yuko untumbereje washetse umbwira iki ndagufasha iki kuko ati we mwene wanyu byansi hamaje ushaka nkora iki bon nakwegere nk'umuntu unkuriye je nagerageje ko nshoboye nagerageje kumwereka inzira ashobora gucamwe nka mutoyi wanje mbona umenga byansi ariko wewe kenshi mbona ukonse abantu kandi bigakunda mbona ukonse abantu kusinzi ngira ngo sinzi niyo mpamvu naje imbere yawe n'ukuri ndakwinginze je ndamukuzanira umukonseye umuha impanuro ndabe yuko yohinduka ku buryo nawe akaba umuntu ubaciye hose baramuvuga kandi birambabaza ndumva umenga nanje ndiko ndaseba urumva nyene nawe ucyubyumva naje kugusaba impanuro. Okay, so Fofo jenda umuntu hageze hano ubwo ati hageze ho guhanura igitsina gore kuko nanje ndumukobwa hago je haro watambye sinayisi yo wagenda kwigerwa nje ko ati unaenda kushauria wa mama kushauria ingoro watani kabiweza so hageze hano igitsina gore gusuzugurika ibintu nk'ibyo irifoke nk'amaguruki nk'umukobwa mugenzi wiwe ndakwemereye yuko we mpuza nawe none umunsi naho uwo mwanya mbe ari muhira ubunyene ntiyicara urumva muhira hasigaye hamuba umenga hari hisusa igumi mubaba arabura amahoro ntashobora kwicara aguma agenda ubona kwishurana nagenda urumva iyo tora ishure gute ubu unyikirori niwe nta kirori kibata batakizi. Okay Fofo ndakwemerewe murondere ni wa murongo cimbye ati nice ingo je ndagerageza ko nshoboye ndagerageza ku majambo mfise ndamukonseye kubwira ati umuntu singuma ngo mukubita ugire nte konseye n'amajambo ashaka gufasha umuntu ugasanga arakize ko ki bari kumwe naki kingarika aramwonona uko kingi hage ntanda zotwara mwebwe mwene wanyu wo kumva gafra ukora mimba yamaze kuronka problem yini byagenze kuko kunuko ariko kingi naho yogenda imyaka 10 mirongo ingahe ntanda yotwara so ndakwemereye mpuzana mwene wanyu je ndamukonseye nk'umukobwa ndamubwira icyo ategerezwa gukora ndazi ko yogira nte ayo yohinduka sibyo so benizimya kamera arondere mwene wabo kugira nte ngerageze nkuko nshoboye nk'umukobwa mugenzi so le fancy uyu Fofo yanzane mwene wabo kugira nte umuntu agerageze nk'abakobwa twati tumukonseye so dayo sinziri kuntu witwa gute bon nitwa Promesse Promesse urumva n'izina rya office men hibikusa n'ivyo ukora bon nibisa so Promesse ndamukiza kwanza abakunzi ba INYISHU media ndabaramukije mwese aho muri mwese mugumana amahoro
Okay, Promesse. Kuva ico gihe nguma numva amajambo menshi bakuvuga ko bavuga ati Promesse uyu mwene wanyu andira avuga ati nice kurugero ugeze kuko siko warumeze iwanyu wari umwana w'intero wari umwana ukora akazi wari umwana uvuga ati ahantu hose barakwivunira ko ati vraiment nararose mwene wacu ariko kuva aho utangwa kugurundana ujya mugenzi wawe ujya mugenzi w'umupedepete ari umutempolote numva ko karakubesha wowe. Bon, ikintu cyambere coco nimusije kumucisha mu kanwa mugenzi wanje. Hama ivyo dubwo ngo narahindutse rega nikujana n'umwanya. Promesse kugenda nibihe ni cyiza sibyo ariko gendana nibihe urabe wonyine ukugenda gute watujya muri kuragendana n'umupede sibyo ntanda yotwara ariko wowe umwanya wose accident yoba gusoga twarinda ko kuri umukobwa urakwijije amakondisi meho yayigize nk'umukobwa kandi ari umuhungu ntanda yotwara naho yogenda ubumara y'imyaka 10 ntanda yotwara je nk'umukobwa mugenzi ariko ndaguhanura fata inzira nziza kuko umuzorega tuvuga ati bari bambwiye iyo menya ikaza mu nyuma ujya se umugenzi mwiza. Umviza nice kirumenda akabwire gwato. Byo byinda sinzi byari byo kwanje. Indi twara babono hewe je ndafise ubwenge ndazi ko nzokwigenza. Umwana ntako nge ntagerageza. Promesse. Okay, ushitse kumbwira ati ko ngo inda itwara babono. Wewe uri mu VIP. Abazitwara duse nuko baba batikene baraba ari bigugu. Ego batakoresha ubwenge hewe. Ubu unya sinzi ubuhinga bwaraje basha. Tuzo gutwara inda uburi kijojo vraiment umubono we d'ailleurs. Yamaze kunyonora mutoyi wanje. Promesse ndakubanza. Ibyo byo mvuga ngo naka ngo yamaze kunyonona. Aha nararureka yo kushize kuvuga. Umeze neza. Ariko mana ugeze urananga zafofu. Mama siga mu rugo nk'umwana nk'imfura. Hama wewe ucunanira mama atani ngendo atani ukwezi arakwiza. Bizogenda gute? Ni watwarinda bizogenda gute? Umviza fuka ikintu cyambere. Jewe sina kunaniye nuko gusa wewe ushaka kwinjira mu buzima bw'umuntu sinzi nimba uri mama ntari karakwinjirira bari karagerageze kuguhanura nka mwene wabo sibyo ndakubwira uzovyibuka uzovyishura ubwo ati iyo menya nahise ndakubwira uko sikumanura ni kungendako kunkontrola mama akora iki mama reka ibi umviriza sindi umwana muto urabyumva sinzi ngene no kwita uri mama uri papa uri nde basi uravyemera ko ndi mukuru wawe ucuracemera coco yegowe nibyo uri none nyimuvyemera kwera iki utokwemera inzira ndiko ndakwereka ko ariyo nyayo mbizafunda kubwira cyambere cyo urabibona nawe ndakuze ndi in grande mazen ndi urayibona ibi byo kumusuzuma uvuga mama ukuze nukuze kuri jewe ibuka ko uri nyuma yanje nagusize munda nagusigiye ibere asanga nagutanze kwiri zuba nkagutanga kumera amenyo nkagutanga kumenya ivyisi ngaho emerito ndiko ndakubwira abandi umviriza fofo je ugaye bajambo wewe egoma muri mukuru wanje usa nuri mama ivyo vyibuke nuri mama promesse umviriza iyo umuntu ariko araguhanura mana sinawa munavuga ataramanura iji no uravuga ahubwo akacadugija akaduga kuri wowe none ushaka tsevuga bukebwe nkumenya ndi nama sindi nama he ndi umuntu kandi akuze jewe uranangaza no kuri fofo wewe Promesse bakubwira ati iyo menyiza mu nyuma ahari karagukonse bwa ati promesse gira ukukuru kukunuko mu nyuma uzoragarwa ati yuko nzonkumbura niko ndakubwiye jewe fofo jewe ndagukumbura wewe ariko bara ndabuze naho nkumbura wewe uzokumbura n'amajambo ndakubwiye nabindi ivyo uzokumbura inzira ndakwereka uzosubira kwicuza utari buyishye ahubwo fofo ndakubwirira hasigaye ko ndaguhindera ubu rero nguri mukuru wanje siga ko je ndayiguhindera kuko ubu je bingeze ahandi ushaka ndayiguhe promesse kizo promesse rek mana promesse rek kizo promesse umwana ushaka gukubita umwana yamutanze mu nda promesse rek promesse mana we we promesse rek promesse rek wowe musi ntuzosubire cyangwa kuriye ndagukuriye ntuzi musi ntuzosubire Zande mukuru wawe tujunzo komandi mukuru wawe every day nzo komandi mukuru kuri wewe nuzigara bakumukuru kuri jewe kandi nundi musi ndaguhaye